narumuririmbye indirimbo z'isi kera nitwa Suguje T-Shake Obama nakijijwe mfise album ya video nakoreye South Africa ibyo naririmbye Hamida ndagukunda no mu miruhande ndabikora muri cadre inaye naririmbye na Farias Kidole Nembwa zababizo kabaso naririmbye indirimbo yindi yakunzwe leo so kama jana kesho so kama leo mambo yanabadilika imisi irasa ariko ningana mbega ko mwari mwabyinze indirimbo nyinshi zari zimaze gukundwa mu gihugu mwagiye kubiheba gute kandi mwari musa n'abari bamaze gufatisha mu muziki bakunzi ba Bishop TV turabaramukije tuba kandi kaze mu kiganiro shika ku ndoto kiganiro mutegurirwa na jewe Ndatimana abenshi banzi ku izina rya Shasho Romantique mugashizwa kandi na Bishop TV kiganiro kibafasha kumenya byinshi bitandukanye mu bijanye n'iterambere dufatiye ko bamaze gutera imbere ndetse n'abahinga mu bijanye n'iterambere n'abandi bafite imigambi yagutse ishobora gufasha mu guteza imbere igihugu n'umunsi navuga ko udasanzwe aho dufise umutumire w'umukozi w'Imana asanzwe afise ubushengero Sabaoth Church dukorera ngaha mu Burundi afise n'ibindi akora biteza imbere ugwaruka ndetse bigateza imbere n'igihugu tubahe kaze kuri Bishop TV. Murakoze cyane kutwakira kuri Bishop TV mutwakiriye mwebwe muba muduhaye kaze no kuvugana nabo bakurikirana bose Imana ibagirire neza. Yego kumbure mumaze akora byinshi turifuza ko mubashikiza mwidondoro wose kubera ko ikiganiro ari ciza kandi kivuga ko bijanye no gutera imbere no gusunikira abantu mu iterambere tuba tuvuga mu bitandukanye. Kera nari sanzwe ndumukozi ariko nari umukozi atari bwakizwe nari umuririmbyi indirimbo z'isi zigura ngo zari indoto ni nk'indoto ku bandi bajene benshi ariko izo narazivuyemo kubera ko Kristo yagakiza natumbereye mu bindi bimwitirirwa. Hama maze gukizwa Imana ishinga amabanga y'igikorwa cyayo ariko amabanga y'igikorwa cyayo Imana ishinga kuyakorera muri kino gihugu cy'u Burundi no ndiko ndayashira ahandi mu bindi bihugu bitandukanye kugira ngo shikane iryo yerekwa kugira ngo sinzi n'umukozi w'Imana ayoboye ishengero riri Bujumbura no mu ntara zitandukanye hamwe izo nakwira ku isi yose kuko imaze kuba Maputo n'ahandi amasanzwe kandi n'umuntu yizera ko Imana yezagira n'ibikorwa by'amaboko y'abantu sanzwe ndumwigisha ku bijyanye na business ico birivuga ku bijyanye na business ni gikimana ikorera abantu kugira ngo batunge kiretse kwizera Imana yezagira ibikorwa by'amaboko ibyo bikorwa by'amaboko byo kogwa mu buye buryo kugira ngo bikunde ko umuntu atera imbere ari kumwe n'Imana. Biri mu bintu nigisha kandi sanzwe nanje ngende umukozi iyo ngiri ubuntu ndakora business ndarima mu Ruyigi amapasteko ubu nararima umuceri igihe kimwe nararima ibijumbu bondo muri mu ncamake ikintu kizana amajana 2 sino kireka kugira ngo negure neza kazoza no kwiyagura no gushikira indoto kuko ari indoto zipfa kubera umuntu ataronse uburyo kandi umuntu ashoboye kubura uburyo muri kazoza kubera ko atavyifashemo neza mu kubu. Sanzwe kandi ngo ndubaka umusozi w'amasengesho uri kuri bakwa n'ama hotel kugira ngo abantu bazore bagenda gukorera ko retreat camake n'ubundi no gisagara baraziriya no nyine hotel ntangorane kuyiriha kugira ngo bakore retreat nziza. Sanzwe kandi nkora byinshi bitandukanye ndumukonseiller ku bantu batandukanye iyo basi bagomba gukora iyo uvuze ngo ndumukonseiller ari baza ngo none umukonseiller arahembwa je ndonde ndagusengere sino gusaba amafaranga ndonde ngo ndaguhanure vo mu vyaha sino gusaba amafaranga ariko bishitse ukandondera ngo ngomba gutanguza umugambi ndagomba kuma conseil unyigishe kujyana n'umugambi ntangorane kubirira kuko nibo ku munsi narondeye ivyuma ndiko ndavuga ko ngene sonorisation cyambona n'umuntu umwe mu Rundi nibaza ko tuza kuvugana gucyo cyambwira ngo isa imwe ni 70 euro ndamenya kumbe nitariye dufata imyanya bisanzwe kuvyimana Imana yaramaze kubarihira ariko nk'ubu se Prophet Joshua ararima nagomba tugane kuvy'uburimyi aho turaza kwicara tuvugane ko naho giye gukora business namwe no bikora muri cadre yuko umureka umuntu agiye gukora ko ninje ibintu biri serious tutuma kwishura turi ya Minerval kugira ngo tumenye ko turi mu vy'agaciro rero ni ivyo mu ncamake Imana ingejeje ndashima ariko aho ndota kuja ni hanini sanzwe kandi n'umuntu atera intege abanyeshuri mu makweze twaguriye makaye abanyeshuri bari 140 tugirisha yuko batiga muri ako karere bose basubira ku ishure twungutsemo uwaravya yaciye imyaka 6 yasubiye ku ishure
nacyo nyine ikindi kidasanzwe. Dusanzwe dukunda gufasha abapfakazi badafite ikibafasha, ko twizera ko guheza agirwa kumwe gutegerezwa kunyungu ku bandi bose. Nuko dufite indoto nyinshi, indoto nyinshi, kandi ngo banemeza abantu ko indoto zishika muri kino gihugu, zirashika hamwe n'Imana birashika. Ndakunda ko umuntu ashikira indoto, ariko bisaba ko umuntu aba precise mu byo arota n'ibyo agomba gushikako. Kumbure nta uhava aca ku yindi nzira itandukanye n'ibyo abigisha by'ijambo ry'Imana, aba prophet bakunda gukorera ko murakunda guhera ku bisabisho. Cyane cyane unabisabye cyamenya ko wasabye ko dusenga, sinona kuvyisabaje gusengera indani kuko wabisabye ko dusenga, zaba ko nawe wumva consensus. Sino ari gusenga Imana no sengera indani, naho niwo bimenya kandi ariko ndasenga. Reka dushimire Imana. Turagushimiye Kristo, ikiryoshe kuruta ibindi nukuronka akaryo buri mwanya ko kuvugana nawe. Urengeye bose, uruta bose kuri twebwe, urumukiza kuko wadukijije, ariko uyu munsi tukwita umwami kuko tuganza. Icyo gituma no muri ibi tugusabye ngo tuganzanye nabo turi kumwe Mana. Uzoganze n'abazokurikirana ikiganiro. Inganje yawe nta mubabaro urimo, kuko wabanje kubabara kugira ngo twebwe tworoherezwe. Twemerere tubone uko koroherezwa guturuka mu mishishago yawe, kandi inganje yawe imbabazi nzo twitangira, kuko igihano kiduha amahoro cyabaye kuri wowe. Reka rero batarakumenya bakumenye, nicyo numva ko nosabira abantu bose, kandi abamaze kukumenya bagwiza ubusabane. Ibikurikira udufashe kuba tayari kubwo kuza kwawe, kugira ngo umunsi uzoseruka, uwo munsi umunezero apano kiriyo kuri twebwe n'abandi bakora kwizera, n'abandi bazokwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane. Kumbure mbere ko tuzagushika kure cyane, abo batazi prophet, ni prophet ni apotre. Prophet Joshua. Prophet Joshua, kumbure abantu batamuzi mbega kahise kiwe kari kameze gute? Mwavuze ko mwageze kuba mukora mu by'umuziki, mbega byari byifashe gute? Ndashima Imana cyane ku kibazo cyiza, nzokoma nishura buri munsi, kuko umuntu wese akubonye abagomba kumenya wajuvahe. Uvuze ko wajuva ku giti aca yitega imyembe, ariko narumuririmbye indirimbo z'isi. Kera nitwa Suguje Tisheke Obama, amazina yanje kwikaranga muntu yitwa Nduwimana Didier, amanzwi nka Prophet of Jesus. Abashima bashira ko Dr. Joshua Kwimana ngira ubuntu ma doctorat d'honneur, ariko icyo tuhayagiza cyane ni Kristo, cyo gituma tunanirwa kuvuga amazina mu bwaguke bwayo, kuko icyo turi cyose nicyo Yesu yatugize. Kera narumuririmbye indirimbo z'isi, uyu munsi nkaba ndumukozi w'Imana, umuvugishwa, ariko kandi nkaba ndongoye ishengero nkuko nabivuze. Mbega gusubira kuri iyi ndirimbo mugeze kuririmba birashoboka? Umaze amavuta izo naririmbye dusubira inyuma gato. Gushinga inaye na numwe tubikora, namvuga ngo nije naririmbye Hamida ndagukunda no mu miruhande, ndabikora muri cadre inaye. Naririmbye na Farias Kidole nembwa zababizo kabaso, naririmbye indirimbo yindi yakunzwe leo so kama jana, kesho so kama leo, mambo yanabadilika, imisi irasa aniko ningana. Naririmbye na 20% maisha haya, sometime yanakubala, other time yanakata, tumombe Mungu ipo siku kuje washata. Naigize na 20%. Naririmbye mama bose ndibuka ama melody yose, ariko naririmbye izo ndirimbo zitandukanye. Indirimbo zanyu je nazumva nubwo nkiri muto sinarigana, ariko mwarashe kuyagarika. Mbega ko mwari mwadinze indirimbo nyinshi zari zimaze no gukundwa mu gihugu, mwagiye kubiheba gute kandi mwari musa n'abari bamaze gufatisha mu muziki? Bose numva ko nagiye kubiheba gute, kuko je mu mahitamo yanjye sinari kubiheba, ariko ndashimiye Yesu yabimeresheje kuko yampitiyemo vyiza kurusha. Urumva ko indoto yanjye ko ari ukuba umusitari wa mbere kw'isi, muri indirimbo Burundi bumenyekane, nakoze ama spectacle atandukanye, menyekane ndonga amafaranga, fungure mbeho neza, nabujya nakuze ndi imfuvyi. Sinari kubiheba, deja nakijijwe mfise album ya video nakoreye South Africa,